Insobanuro ya Bibiliya yo kwizera iri mu cete candikiwe Abaheburayo cya 11 ku murongo waho wa mbere, bavuga ngo ukwizera no kumenya rwose ivyizerwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Tufatire kuri iyo nsobanuro turabona ibintu bitandukanye biranga ukwizera. Icambere, ufise ukwizera hagira kudakekeranya canke icemezo. Ibi bitandukanye n'ivyizigiro, kubera yuko kwizera ni kumenya rwose ivyizigirwa. Kwizigira guha ikibanza gukekeranya. Ivyizigiro vyama bivuga ngo kumbure. Akarorero, mvuze nti ndizigiye ko imvura iza kurwa uyu munsi kugira umurima wanje uvomerwe. Ndifuza imvura ariko sinzi neza kwihavigwa. Ariko ukwizera kwama kuzi neza yuko biba, kumenya rwose ivyizigirwa. Ibyo abantu bita ukwizera ivyizigirwa kenshi usanga atari ukwizera nk'uko Bibiliya igusobanura. Barashobora kubona ibicu vyirabuye, ni akarorero, ugaca wumva ngo ndizera ko imvura ihavigwa, kandi usanga batazi neza kwihavigwa. Ico bakora gusa biyumvira yuko atacobuza kwivurirwa. Uko si ukwizera kwa Bibiliya. Ukwizera kwa Bibiliya ni kugira gukekeranya, nta kibanza guha ibindi bintu shiti ibyasezeranwe n'Imana gusa. Insobanuro dusanga mu cete candikiwe Abaheburayo 11 ku murongo waho wa mbere, irekana kandi yuko ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Igihe tubona canke twumva ikintu n'umubiri wacu, nta kwizera kuba gukenewe. Yumvire nk'umuntu yo kubwira ubunyene ati naho ntashobora kubisobanura, ndizera ko ufise igitabo mu kuboko kwawe. Urashobora kwiyumvira ko hari kitagenda neza kuri uwo muntu. Ucumubwira uti namba na gato ntukeneye kwizera ko mfise igitabo mu maboko, kuko ubona neza ko ndagifise. Ukwizera gukorera mu isi itaboneka. Turabona akarorero igihe umwanditsi yandika amajambo, yizera ko hari umumarayika iruhande yiwe, kandi abizi ntakekeranya, niko ko ndavyizera. Ndamaze kubona umumarayika? Oya. Mbega ndamaze kubona canke kumva umumarayika aguruka iruhande yanje? Oya. Iyo nabamaze kubona, kumva canke gukora ku marayika iruhande yanje, nobanda bizi gusa. None ni igiki gituma nemera ko ari umumarayika iruhande yanje? Ukwizera kwanje guhagaze ku isezerano ry'Imana. Muri Zaburi 34 ku murongo w'indwi, yarasezeranye ko umumarayika uhoraho ashegaje impande zose zamwubaha, akabarokora. Nta kintu na kimwe mfise gituma nizera atari ijambo ry'Imana gusa. Niko kwizera kwa Bibiliya. Ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Abantu bo mw'isi barakoresha ijambo kubona niko kwizera, ariko mu bwami bw'Imana igihushanyo c'ivyo nico kuri. Kwizera niko kubona. Igihe dushize ukwizera mu masezerano y'Imana, duca mu bintu bituma dushobora gukekeranya, canke tugaca mu bihe aho umengo Imana nishikije amasezerano yayo, uko ibihe turimwo bidahinduka. Mu bihe nk'ivyo wewe uguma mu kwizera, kandi uguma wizera mu mutima ko Imana ishitsa ijambo ryayo, ntizi kubesha. Aha mwumvise neza. Igihe dushize ukwizera amasezerano y'Imana, duca mu bintu bitandukanye dushobora gukekeranya, canke tugaca mu bihe aho umengo Imana nishikije amasezerano yayo kubw'ibihe turimwo bitandukanye canke bitanahinduka.
mu bihe nk'ivyo wowe uguma mu kwizera kandi uguma wizera mu mutima ko Imana ishitsa ijambo ryayo, kuko Imana yacu ntibesha. Tito ticambere ku murongo waho wa 2.